DJ Pole indirimbo niyo yari yayirisha ego kandi arafise ivyemeza we nyene avuga ati je indirimbo ni je nayirishe kubera nta muntu ashobora gushavura agira gutaga tumutwe n'amaguru ata kintu yashizemwo amahera yiwe so novuga ko nicanye namvuga ati mukoze ibintu ze murahamagaza abamenyesha makuru twe navyo twari turi navyo twari tuzi bari bafitaniye amatati Bilman Boy ndetse na DJ Paul ibisiga ko basanzwe bafitaniye ikibazo kubera iyo badafitaniye ikibazo bari kuja hamwe kavuga ati ewa namuze reka dukore lancement officiel indirimbo biboneke ko bari bafitaniye amatati hagati yabo tuzi gituma DJ Paul abaririmbyi benshi bamuvako ariko usanga nawe nyine afise izo ingorane twe tutazi ntituzi ati ingorane afise DJ Paul nizi ariko ahuza n'abaririmbyi baki cyo kintu ndiko ndakivuga twarabonye ba MB data twarabonye ba B face twarabonye abaririmbyi bagiye batandukanye yagiye afasha mugabo ntibakiri kumwe mbe DJ Paul ingorane yo bafise akakanya ituma dahuza n'abamenyesha bambe n'abaririmbyi yo bari yahe kubera dusanga baguma bashwana ugera mufashije bamarana umwaka umwe baba bahejeje nabi kandi baheza nabi nk'uburazi Daboje na Kiriko bashikiye mu gasho bavuye ngo bavuye gukora concert izina riba rikorotse baca bagwa hasi sana agasho karatuma umu artiste akoroka harabaye kudahuza hagati yabo suvuga ngo bibaye ubunyene ngo kuri ino ndirimbo ahubwo vyatanguye kare baraginana n'amatata ama conflict that's why ntiboshobora gusora indirimbo ko nyine atama conflict hari kandi bayifitaniye. Hello fam, ndibaza yuko meze neza jaho bwanje meze bien sana mwebwe muri ahantu hose selo naho muhagaze muri bacange mu mujyanye ntabyo nca mwicaye umenye ko sisi abakunda kandi baramukije cyane. So ni Buja Town TV, mge kwanza subscribe na share hama ibintu bandanye bimera neza kwirya kantu kagakengeri mama mubona bishasha muri Buja. So ndi kumwe rero na MC Machad. Basi ivuge mwizina je uko vyarananiye baranzi abeshi baranzi ni MC Machad de la Capital dola Kapurko walima kalama mu cici 7 katisi katinda loda kaputi kapuri desa shada bado la bata modern fire bari utega tubankara comedy master the bad man the best fight no fair land and soldier to Babylon never mind bana man you know what it is up abone mazina yiwanje ndabaramukije nizere ko mumeze neza nawe umeze neza sisi meze neza mweko mwangira hukunye muramuzina kubereka nk'ivyo byose yakubishobora oya ibi birasaburambe wayakuye nayakuye mu kazi hayira ntanashona hayira twanavuze ntanumvise ushaka kuyumva yose ne jize kwibasi dora Capitale dora nye dora Kapurko dora Purga ni la Purga aho umuziki waratuvunaguye n'ururirimbe ururirimbe je ndi vyose uri n'Imana ati uri n'Imana Imana none wahatamana ufise oya wo kuri Imana uri Imana washivuga ndi muri rusange ibintu vya ndomo artiste muri rusange nkora vyose agomba kumva yuko ati ariko cyane banze nk'umu MC banze nk'umumenyesha makuru ndamwemera cyane ndakwemera kweli nanje abantu urukundo rwa vrai cyangwa nkundi je nanje nemera abantu bariko baranda bahariye yego mratiko je ndakunda kandi ababyati bizu byinshi so yababwiye abantu bamuzi kuri MC kandi nk'umumenyesha makuru. So no musi rero jewe voilà no musi naje ngo dusisangurire inkuru no mwanya ashi trendinze byakaja bimwe bikomeye cyane byakaja twagi sasa muzi DJ Paul namuzi umenya gute ngira inkuru y'umuzika umuntu mwanya inkuru ndamuzi ko ndazi nivyo ushaka kumbaza reka ndabizi inkuru ndamuzi ko nuko hari indirimbo ikiratera induru hagati ya Bilman Boy ndetse na DJ Paul vya bintu nyine usanga ari amatati y'abanyamuziki nivyo bihari nivyo twamatubwira abantu ati foko bagira gute abarimbyi cyane muze muraba ibintu mwasinye yuko yabiciye mu mategeko canke uri umuntu usinyishije umuntu kamusinyisha ibintu biri mu mategeko hari ibintu bakora ngaha mu Burundi gasanga babishize mu gifuri babinyegeje tukagenda kumenya yuko habaye hari ingorane
yuko bari bandikiraniye ibintu mugabo nta bantu nta vyabona bahamagaye so navuga ko rero ivyo bintu barakwiye kuza barabikora namba ari umuririmbyi agiye muri management bagahamagaza abamenyesha amakuru tuba turi ngaha maze tukabivyabona nico gituma usanga hari ibintu biba mu gifuri tutazi ugasanga tugiye kubimenya induru zitanguye kuba. Aha, ni indirimbo yitwa Sinokwirarana ya Biri Boy nande na Jose Chameleone from Kampala Uganda. Ure neza twafashe rero turafata indege turagiye Uganda indembe ukawusanze buno mwanya ibaye ikibazo apana ngo ibi bisanzwe mu vyumve bantu b'Imana no kuri YouTube ngo yafutswe. Eske tuyibanze indimbo kwanze imaze ikingana gute ikirategurwa? Eske niki cyatumye DJ Paul avuga ati ndasavye ndituye ubutungane bayifute? Ica bitumye navuze hari ibintu vy'ibifurifuri bagira si vyiza so twagiye kumenya mu nyuma jembwa nk'umusesanguzi canke umuntu akwikirana umuziki nuko bivuga ko DJ Paul yari yarishiga ndirimbo arayiriha nyene amafaranga nayo yatanze projet yari yiwe kandi projet ntabwo yari uyu munsi so ndibuka ko twarigeze kuba dukora igitaramo ca Chameleone nari mu MC ico gihe navuga ko neho baca ko baravugana ati ndashaka ko Biri Boy ndetse na DJ Paul ndetse na yarigeze kubazana Chameleone no DJ Paul nivyo ndavyibuka nari mu MC ico gihe so navuga ko projet yatanguye ico gihe itanguye ico gihe projet twe ntavyo twamenye mugabo n'ibintu twagiye turatohoza projet yari ryari haraciye igihe kitari gito haraciye ikintu ca novuga ko umwaka n'inusu kuri kora cako ibaze ma projet maze umwaka uko so novuga ko si ibintu vy'uyu munsi novuga ko rero hari bivugwa ko DJ Paul indirimbo no yari yayirisha kandi arafise ivyemeza we nyene avuga ati je indirimbo ni je nayirishe kora nta muntu ashobora gushavura agira gutaga tumutwe n'amaguru atakintu yashizemwe amahera yiwe so navuga ko nicanye namvuga ati mukoze ibintu ze murahamagaza abamenyesha amakuru twe navyo twari tuzi mbega ko mu ririmbya kwikura kandi warasinya amasezerano imbere y'abamenyesha amakuru tukaba tubizi mbega ko umuririmbyi ashaka kuca kwikura so navuga ko projet yiwe nico gituma avuze ati je nari kwikorera lancement officiel none baciye bayisobora naco ncamvuga mbega gute indirimbo yasohotse kandi yari ya DJ Paul gute indirimbo yakuwe muri studio kandi ari projet ya DJ Paul vyagenze gute harimo no gusamara mbega DJ Paul kwanza avugiye inde Xfeto bavuga ko niwe yayikoze bavuga ko naco navuga cyane kuri uwo mu producer kubera si we wenyine nuvuga ko ari we yayikoze kubera biravuga ko Kampala indirimbo yarakorewe yo hehe na hehe yaba amasanamu ibiki n'ibiki so navuga ko je vy'aba producer ntavyo navuga ko kubera ntaco ndabazi ko navuga ko je navuga kuri ba DJ Paul navuga na Biri Boy abo ni buntu hagarara ko cyane yego none ko Biri bavuga ati jewe indirimbo ego wica dukoreye yaramuduguhamagariye gusa none kumuhamagara bisigura yuko adashaka kuyipostinga kumuhamagara niwe yabahamagariye Chameleone ntabwo yashizemo amahera ntavyo bemera none kubera ki bahisemo ko indirimbo ifutwa atavyo bemera nikishe ni ca kintu nyene ndiko ndavuga ati nguma ndahigaruka ko twebwe ivyo bintu ntavyo twari tuzi amasezerano twe ntayo tuzi so sinshobora guhagarara kwa Paul mugabo urumva ni umusazi yoshobora kucavuga ati jewe indirimbo yanje nari amahera yoshobora kwibeshera ibintu nk'ivyo ahubwo ikibazo ho kiri hari ukuntu bo baramuciye inyuma bagaca ku muntu yakoze indirimbo ati duhe indirimbo dushaka kwisohoka nuko vyagenze uwo warayitanze kwanza wewe nta ngaruka mbi yomushikira ingaruka mbi iza kuhaba gute DJ Paul baca bashwana n'uwo muntu aba yaratanze indirimbo muga DJ Paul nawe nyene kubera ki yatebeje indirimbo akanka kisohoka ico gihe ashaka yarindiriye ikintu kanaka avuga ati igihe cavyo no ahakorera ku masezerano ahubwo biboneke bari bafitaniye amatati Biri Boy ndetse na DJ Paul ibisiga ko basanzwe bafitaniye ikibazo kubera iyo badafitaniye ikibazo bari kuja hamwe kavuga ati ewa namuze reka dukore lancement officiel indirimbo biboneke ko bari bafitaniye amatati hagati yabo kandi ngo niwe manager wabo ni manager wabo DJ Paul amaze kuba manager w'abaririmbyi benshi cyane ntituzi igituma DJ Paul abaririmbyi benshi bamuvako ariko usanga nawe nyine afise izo ingorane twe tutazi ntituzi ati ingorane afise DJ Paul nizi ariko ahuza n'abaririmbyi baki cyo kintu ndiko ndakivuga
twarabonye ba MB Data twarabonye ba B-Face twarabonye abaririmbyi bagiye batandukanye yagiye afasha mugabo ntibakiri kumwe mbe DJ Pole ingorane yo bafise aka kanya ituma adahuza n'abamenyesha bambe n'abaririmbyi yo bari yahe kubera dusanga baguma bashwana ugera mufashije bamarana umwaka umwe baba bahejeje nabi kandi baheza nabi so tukeneye kumenya DJ Pole ingorane ufise n'abaririmbyi ni ya kwanza DJ Pole ufise ikihe kibazo ariko kandi duse tukagaruka no kuri ahubwo so yo bafise ikibazo ndagwa nkagaruka DJ Pole so yo bafise ikibazo kubera ko abaririmbyi uwaciye mu ntoki yiwe bavana nabi uyu bavana nabi uyu sinzi byari hari guza gusanga ari wafise ibibazo inko yari iyi ndirimbo yakwe ku rubuga rwa YouTube ego rero ikintu je nshimira Moza manager wa Bilimani kubona yarumvise ati kubera vyaragiye mu butungane afise umu avocat ikiniki ego bibere hanze bari mu kuja na Belgique ryari gukora igiteramo ego mu Bufaransa plutôt so novuga ko iyo ni Bilimani ndiko ndavuga so novuga ko indirimbo yakuye ku rubuga biboneka ko na Bilimani boy bari bafise akantu katameze neza ikameze neza yaba atakantu atakosa bafise indirimbo ari kuguma kuri YouTube ndabesha no nubundi je kwa bimeze uko nyene yaguma kuri YouTube ariko kandi ngo ni DJ Pole yagiye arasaba yuko yohagaruka indirimbo kugira babanze bumvikane mbega ho YouTube ubwo butungane yitwego ari nzavuga ati turabihagaritse DJ Pole ari we yobara ari officiel rezo kuri wowe wumva ati bivanye n'inkuru buvanye n'ukuntu yireze ninde yo bari mukuri sawa uri kurabaza ikibazo cita kubera indirimbo amaze gufutwa bemeye ikifutwa simpagarire kuri uriya canke uriya ko Bilimani boy barafisa gakosa sivyo of course hama yaba DJ Pole nta kosa rinini afise urazi gituma we yemeza yuko amahera rero yatanze sivyo akemeza ati je amahera nje nayatanze y'indirimbo arafise rezo yo kuvuga ati kubera iki mwaciye muyirekura no kuvuga ko iki yifutwa kuri rubuga rwa YouTube ukuri rero kuba ari kwa Pole ukuri wari kwa Pole because ko niwe yashoye kuvuga ati ngo jewe uko kuri we yavuze ati ngero kuvana nabi ho hano nguma ngaruka kubera ko abaririmbyi bavana nabi Pole afise ingorane yahe sorry Pole aravuze ati jewe nararishe ikintu cose kuva kuri A jusqu'à Z ariko abahungu bacu ba artiste bacu bako barashaka kumurengera kuko DJ Pole zije bariko barandengera nabihebe basi ahebiki ahebe ibintu byo kuvuga ngo abaririmbyi ngo abarihire nareke biririmbire oya abariri imiziki ibiki n'ibikubera ngorane okay sabi bahejeje nabi ariko reka je uzosanga umwe acaho wundi hariya nabireke rero akabazo gato MC harya iyo umuntu akugiriye neza bisiko ko ari maka mumugumane simaka mugumane nuko gusa umuntu yimuvane nabi gushikana umwe aciye ngaho wundi aciye abadashobora kuramukana kuri wowe rero uvuga ati nibareke gufashwa bipambanire je ko mbona navuze kuri DJ Pole sinavuze ku bandi kubera biboneka nabi ucumengo DJ Pole ntahuza n'abaririmbyi uwo bahuje jo baravana bituzi rero ko je sishura ego hari ibintu dusesangura umugabo nkacangaruka nkavuga none DJ Pole afiki n'abaririmbyi barahuza muga mu nyumba dusanga bavanye nabi nako kantu kaba abo bandi bo bavanye mu buhe buryo uko bavana Sadbi urabizi kindirimbo yateye induru ari kumwe na Medi yego sivyo abane nabo novuga ko ba MB Data sivyo hari indirimbo bivuga ko yagenderamo yari nka manager wiwe yego sivyo aho use yamurihira indirimbo mugabo bakavana fo gushika naho MB Data usanga ari kararira akiragira gute uravumva so novuga ko rero vyiza Pole ego nivyo arashiramo mitahi arafasha abaririmbye mugabo so novuga ko hamwe hari akantu kahari ni gatuma bavana n'abaririmbyi jewe canke wowe canke muri karadukurikirana hajya tutazi gatuma basi n'umuntu amuca inyuma akavuga ati reka nsori yandirimbo niko kantu dukeneye kumenya kuri DJ Pole ariko je mbaza umuntu yubahutse abati je ndatanze indirimbo nisohoke eske yo batarazi ukuntu bipanze eske ntiyarazi ivyo yo barasezeranye
eske umuntu avuze je ndatanze iyi ndirimbo nisohoke Mhm. yoba atarazi yuko Paulin canze hoho ko kiyo itanga Paulin atabizi. ahantu rero niho bihagaze sana kubera ko iwe ushobora gutanga indirimbo uwayirishe uramuzi Ego. sivyo wowe ugaca utanga je narisha amahera y'iwanje Ego. ndavuga ati ujya muri nivyo kanaka iyi ndirimbo nije ndayirishe ni ukuvuga ko iyo ndirimbo izosuka ku izina rya MC Machad Ego. aba ari iwanje Ariko nawe Rero avuga ikintu ati yavuze ati jewe abaje ubu nari nzi ko yuko barakorana uwaje akama amafaranga yari Birman Boy. ni producer avuga uko. Ego. ni Birman Boy Ego. ahantu ndahagwa rero nkaga ahantu harakaze cyane umuziki wacu uragoye cyane uraza kugoreye Amatati ni benshi. uraza kugoreye none ndakubaza Mm. je ndasubira mu kuvugana ne Paulin n'umusazi Ego. ahantu niwo mpagarara sana ahabwo tuvuge ko Paulin yagese umwana mubi Oya. ndago nkagaruka kubera amaze gufasha abaririmbyi benshi Benshi cyane. gusa icyo twaciye tumubuza abarundi kuguma tuzanamwe abanyamahanga vyari vyatumya umuziki w'u Burundi ugwa hasi sana abantu bo ngaha mu Burundi habaye show itaje mu hatavuye umunyamahanga hanze w'umuririmbyi ntibaja muri show kubera abaririmbyi bo ngaha bari babahaze imiziki yo ngaha ntiyakundwa ikindi kubera iki bari bamenyereye abantu bo hanze muga nk'ubu tumaze bazana umuziki wacu uriko uraje mu bantu barawukunda sana si biko bazana mugabo kake nitubazana gasaki ubazanye gasaki umuziki wacu baca wibagira so rero si umwana mubi aramaze gukora ibiteramo vyinshi abaririmbyi bakaronka inoti arabafasha kubarira indirimbo iki ntabwo ari umwana mubi mugabo kubera iki abaririmbyi usanga bavana fo kubera iki bamu cyangwa usanga ugucume ngo bariko baramurenganya cume ngo baramuhemukira mbigawe ntiyo abahemukira nivyo nkene kuzomubaza mbega wewe Paulin wewe n'abaririmbyi ko muheza nabi mufiki Paulin uzotwishure ezatije DJ Paulin ako kantu nagaki mbega we nawe baguhora iki je mugana hagaze kote zose inzira zose kuri we wati DJ Paulin mugabo DJ Paulin shaza kuvuga ko namba ari yabahuje na Chameleone ya collab ntibari kugironka oya iyo bagenda direct hano ndahagaruke ya collab ntaho bari kuronka rero DJ Paulin ico kintu ndakimwubahire canke umuntu wese ari ngaha akimwohera hajya kuronka Chameleone ikintu coroshe niwe yamuzanya mukuru hariya Uganda gukora igiteramo ngaha mu Burundi ariko vyumve yaramukuye Uganda amuzanino kugira uvana umuntu mu gihugu umuzana mu kindi n'amafaranga iyo ni note urinde umurihe kugira hure n'uyundi n'andi mafaranga untumva ko arimwo kuboko kwa DJ Paulin kurimo kunini naho novuga ati jewe sivyo ndaguhuje reka basi ndaguhuze na Chris Brown yego wewe uzokwimenya ivyo ugira gute nambara amahero uzomuha uzokwimenya mugabo ndakwe connection je nivyo ko eco kintu kiba gikaze cyane burya rero DJ Paulin nivyo kunda naho ntitumurenganye nawe nyene yego yakoze amateka cyane gose kubahuza no ahabwo ari ikintu kihari Double J na Kiriko canke Moza manager DJ Paulin hoba habaye iki hagati yabo bantu bane Arumva hatakatse producer gushikana aho bamuci inyuma indirimbo igasohoka bo bapfuye iki hose akageso gashasha umuproducer yabatanguje kuko ni keza ega n'ikibazo kiraza ku muproducer atanze iyo ndirimbo hoho nta mategeko amuhana hari jewe DJ Paulin ico novuga sivyo ariko ikintu ushaka ngaho onye ni kimwe nituramye hagati ya DJ Paulin canke Birman Boy abari mwikosa ako ico tumaze kwemera mu mwanya nuko harimo ukuboko kunini cyane kwa DJ Paulin ikibazo kindi ku muproducer nawe nta bimuhana bihari ibimuhana sibindi sivyo kubera iki gutanga indirimbo avuga ati ko je ico nireguza nuko abandi ha ninde nibo bamurisha yego Jesse nibaza amafaranga aho yava hehe turashaka facture facture Paulin badia facture ahantu ewana amahera ati je Paulin ndatanza amahera kungu ni vya bindi ko ndavugaho vyapfiriye ivyabona ni bande basi foko tuzaturira professional uno kugura amata muze muraduha mwe musinyirana ibintu vy'amamiliyoni amenyesha makuru turi ngaha mu gatera induru
tukabimenya haciye iminsi tujye kuri harage n'umuceri muze muduha facture natubwiye ati renda DJ Paula ikintu cyose azatanga aduhe facture bwa twemere ati wana jewe umuziki nawurusha amahera ya naya nuku yego n'amasezerano twasezanye naya tubibona bari sawa rero mugiye mu bifuri byanyu muzokwa muri ko muragwana je nabona hano yabaririmbye bo ngaha mu Burundi muragenda hariya ngo yana ngo je nasinya amasezerano ugasanga hariya none mbidata na amiri uruga rwe bari barutwaye twe ntitseho twari turi ngo ugasanga ari kararira adutelefona macha de dufashe mfasha iki n'iki uravyumva none wewe ico gihe musinya amasezerano ko mutaturondeye kugira tubivyabona tumenye ati mwasinyaniraniye ibi muhanye imyaka yiniye mugize ibiki n'ibiki rero zimurahamagara abanditsi abamenyesha makuru ari ikintu mukoze kubera harimo ivyabona sana nka twe bamenyesha makuru biragoye ko umuntu agira gute aza kuguca inyuma canke aza kugira kwikura biragoye ko ashobora gukora ico kintu ni shida sana nta vyabona ngari rarinza atora umu avoka Paulin none gashasa amahera bari amuha Paulin ajya yansa kanyaru ati jewe kubera ati mwihende mukoroke ndabashikiza amahera mu butungane uraze nk'ubu urazi daboje na kiriko bashikiye mu gasho bavuye gukora concert izina riba rikorotse baca bagwa hasi sana agasho karatuma umu artiste akoroka ba Chris niyo bari nkuno mwanya kandi ntituzi ngo dosiye zabo ngo bizokunda kuba vaca ntibikunde ako biri hose nimba DJ Paula yari nzavuga ati je ndituye ubutungane nuko ya mafacture bavuga ahari abafisi ivyabo nuko ya masezerano ahari abafisi ivyabo natumwa yandikiye uburongozi bwa YouTube yuko indirimbo yofuta canke gagariko nuko nabone vuga ati turafise ivyemeza jere ahantu naciye mvuga indirimbo kugira ive kuri YouTube igahana guguye umunsi no yavuye uravyumva yanditse daboje no kumbuga asaba imbabazi iti wana umuzigo wavuye ko iki n'iki yandirimbo yo bayitondera bagayisohora mu rukundo mu mutekano ntangere ubu no indirimbo bibaza kiri mu bantu kubera ajya amatati indirimbo ntabwo iri mu bantu urazi gituma kubera indirimbo iri kitera induru ntabwo iri mu bantu ni buzz kugira tuvyitege gose ya ibeze mu butungane ntibaho oya ndibuka kugeta dramati higeze kuvuga ngo kujya kantu katangura kumujya ndirimbo iri classique katangura rakabona bavuga ko navyone bigiye mu bintu vyo gufutwa vyohakwa gufutwa bikaja mu butungane yuko atasavye uruhusha birakomera cyane kiye gihe abantu benshi baragiye kurondera iryo ndirimbo bagenda kuyumviriza mu buryo burenze cyane ku muvuduko urenze ikiduza amavyuzi cyane gose hose kubwiyo mpamvu oya impamvu base y'ubutungane navuze kwitabaho base y'abavoka ati jeshizemo abavoka je nk'ubu negereye abaririmbyi irya ntabwo ari base yasi base abo no kuja hamwe baje hamwe bahanurane ivy'urwanko biveho sivyo kubera porahora baha amasho n'ivyo navuze ko hashiramwe imitahe basanga abaririmbyi bariko barabaho sivyo boja hamwe tu hama nambara bahemukira pole babireke tu siyo fresh ugasanga yashizemo imitahe avuga ati ndi muzo yikorera lancement official sivyo ugasanga mu muci inyuma mu giziki ntabwo ari vyiza tu ijambo rimwe gusa kuri DJ Paula yihangane hamba bikabandanya uko azoca biheba kuguma avuga ashiramwe ibintu mu baririmbyi gacusanga ashamwe imitahe baravanye nabi umva bice boneka fo cutubona kumengo ni bafise amakosa menshi azoca biheba tu kamwe kuri Biri Boy Birimani boy ico nababwira ni barondere DJ Paul bamusaba imbabazi namba ari yabahe connection ya chameleon naho boba amahera barashizemo na makeyi bajya Birimani boy sivyo mugabo connection kubwira nko jya mugabo biragoye so rero baje hamwe bamusaba ikigongo ati wori papa hari byinshi tumaze kudufasha rero namba DJ Paul hari kantu yabakorera tarikeza nawe nyine abasaba imbabazi kubera novuga ko ntazibana zidakomanya amahembe so novuga ko hagati yabo biboneka ko si ibintu bibaye ubunyene harabaye kudahuza hagati yabo suvuga ngo bibaye ubunyene ngo kuri ino ndirimba ahubwo vyatanguye kare
baraginana n'amatata ama conflit. That's why ntiboshobora gusohora indirimbo ko nyine atama conflit ahari kandi bayifitaniye. Vyumvikana ko n'uwatanze indirimbo afise ikintu bapfa na DJ Paulin. Nawe ne ucumubwira iki? Umuntu ashoboye gutanga indirimbo kuri Billy Boy. No muhanura nawe nyine namba mahere ari DJ Paulin yamuhaye ati ndayirishe. Bagaca inyuma bakamuhudohera ati wana leta uwo muzigo bana iki niki. Yarahemutse n'igihe muto. Guru muhemu. Alifanya yateranije abantu. Guru muhemu. Bakomeza ko DJ Paulin bana yifasha abaririmbyi. Kindi naco kihari ewana. Abaririmbyi namwe ze murubaha abantu babaha connection, hajya Paulin afise connection ndende. Hama mugituma Paulin wewe Paulin DJ. Abaririmbyi cyo mufana iki? Ko muheza nabi. Nuko kuraba neza. Bye. Arakugiye bye. Lakini asiache sema basi asante sana wakurikiranye ikiganiro cyose ne kubona MC do Machad amazina yose ntushobora kuvuga ariko ni sisi je mzembe okutitao